Yes, mahoro cyane, yambo cyane, aho uri hose nizere yuko umeze neza. Big Fizzo albumu yiwe yamaze kwishira ku mugaragaro, sivyo? Yes, nimba uri umuntu mushasha ndakubwire yuko ugire subscribe kugira ubane nanje mu busesanguzi bukomeye muri Buja Flava na East Africa, kugira ube uwambere kabisa wironkere ikiganiro canje ninagishira ku mugaragaro. Yo, what up, let's go. Reka rero ndakubwire ubusesanguzi bw'uno munsi ni mugihe twese tuzi yuko urukurikirane albumu y'umuririmbyi Big Fizzo yamaze kwishira ku mugaragaro. Ubu rero yatanguye gufata za song ziwe azishira ku rubuga rwiwe rwa channel ya YouTube. Yarakoze cyane, yarakoze neza, tumushimire gose. Muri albumu yiwe urabizi yuko yakoranye n'abaririmbyi batandukanye, nukuri Farious Big Fizzo hakukuwa muchoyo hata kiloko. Ariko rero ubusesanguzi bwanje bw'uno munsi nagomba ndakwereke ikintu kimwe kiri ku ndirimbo yiwe Mudodo Remix yakoranye na Harmonize na Mr Konde, umuririmbyi wo mu gihugu cha Tanzania. Big up sana d'abord, asante sana kubona watuzaniye Harmonize muri albumu yawe. Big Fizzo ni kintu gikomeye cyane, abantu benshi bamaze kwishiramwo yuko Big Fizzo kubona yarakoranye na Harmonize muri East Africa agiye mu rwego rukomeye, agiye mu rwego muri yindi niveau ikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ariko reka ndakubwire yuko peut-être sivyo canke peut-être nivyo. Ku busesanguzi rero bwanje jewe Mr Ndimu ngomba ndakwereke ikintu kitari cyiza kiko kiragaragara ku ndirimbo Mudodo Remix ku muririmbyi Harmonize bakoranye. Nshuti yanje urabizi neza yuko albumu ya Big Fizzo hambavu yo kuja ku mbuga ngurukanabumenyi zisanzwe zidandaza umuziki, yatanguye kuzishira ku rubuga rwa channel ya YouTube. Sindo hivyo banduku? Ni Big Fizzo gushika ubu ntituragaragara kugubona yuko hari support ivuye kwa Harmonize. Gute nshuti yanje nagerageje guca kuri platform ku mbuga ngurukanabumenyi z'umuririmbyi Harmonize kugira ndabe eske Harmonize wagize support, wagize posti, werekanye Big Fizzo yuko ibyo mwakoranye warabishimye, ibyo mwakoranye biri ku rwego rwiza. Ariko nshuti yanje ni umubabaro mwinshi kubona gushika ubu Harmonize ntara postinga indirimbo Umudodo Remix. Yes, duhereye ku rubuga rw'iyo rwa page ya Facebook bw'umuririmbyi Harmonize aherutse gupostinga indirimbo yiwe You Better Go, indirimbo yiwe nshasha. Nkaca nibaza rero none umuntu mwakoranye indirimbo abura gute gufatana cover y'indirimbo bakoranye akayipostinga mu ntumbero yo gusupportinga igikorwa? Hahandi abantu bakunda kuvuga ati fumugenda Big Fizzo, ariko fumugenda ugakorana na ba Ibra, ugakorana n'abaririmbyi bato petete bari kubikora. Reka tugende turabe ku rubuga rwa Instagram naho nyene hifashe gute. Ku rubuga rwa Instagram urabibona naho nyene nta kintu na kimwe cerekana yuko Harmonize yarapostinze canke yapostinze indirimbo Mudodo Remix ari kumwe na Big Fizzo. But iyo ukoze cyane hari igihe bishika umuntu ugasanga petetre uri kurisubiza inyuma, utabizi yuko neza na neza uri kurisubiza inyuma. Nshuti yanje ni ikintu kibabaje gose kubona Big Fizzo wakoranye indirimbo n'umuririmbyi Harmonize, ariko Harmonize niyerekane support nimwe iyo ari yo yose ku ndirimbo mwakoranye. Aha rero jewe nka Ndimu nkaca ntangura kwibaza, eske wari waramufashe ku nguvu Harmonize kugira mukorane indirimbo, canke nkaca nibaza ni kubera ari audio azopostinga ama video? Nshuti yanje Waswahili wanasema nyota njema yaonekana mapema.
icyo umuntu ataragukorera gito menya yuko na kinini bidahava bikunda. Wibuke yuko ino ndirimbo gushika ubu ni indirimbo abantu benshi muri ES Africa bavuga bien la voilà. Fizo arakoranye indirimbo na Harmonize ariko supporting ya Harmonize ntayiriko. Peut-être wewe ushobora kuba wuzi igituma cyangwa ushobora kuba wibaza igituma Harmonize atariko arapostinga indirimbo ya Big Fizzo Umudodo remix. Nyandikire rero wewe muri commentaire wibaza, peut-être turindire muri video. None Big Fizzo hajya mubona arafise uburyo bwo kuzokora video na Harmonize ko bajya abantu bafite ibintu birebire cyane. Reka turindire, byose nivyo kurindira, ariko ubusesanguzi nubwo ndakubwire yuko uno munsi Harmonize yofata iyo ndirimbo akayipostinga. Menya neza yuko abarorezi tuko turaraba ku rubuga rwa channel ya YouTube dushobora gutangara twese, kuko gushika ubu abarorezi sikirenga cyane, hamwe twovuga mu gihe ifise amasaha make tuko turaja mu masaha arenga 28 iyo ndirimbo ishizwe ku mugaragaro. Rero Mr SS nka jewe nashatse kukwereka yuko urashobora gukora ikintu n'umuntu kumbe ugasanga yuko kijya kintu wizeye yuko gishobora kugushikana kure kikagushikana hafi cyane. Ubwo ari busesanguzi bwa jewe Sules Ndimu, ni kuri channel yawe wironkera ubusesanguzi amakuru agezweho ya entertainment. Sules Ndimu, you are up. Good boy.